kuba tarozwe l'éducation c'est la base du développement mugabo twebwe twarozwe ce n'est pas la base du développement plus tu étudies plus wikijuju amwacha mubaza ngo hawo bidemontera wewe yo bidogiteri biri ngaho imbere yanje urazikene bingana dogiteri asose ngirira noti imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogiteri sha bibishure hariho wabinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne ngo urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement none gashaka ofisi ibintu vyize vyishi ko ntabona iryo terambere narondeye umudogiteri nkura kwiterambere ni naramubuze ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement ahandi mu bindi bihugu education canke indero n'urufunguruzo gwiterambere ariko mu Burundi siko bimeze ibi bishikirizwa na Evariste Nayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Muyigisho ziwe yashikirije abategetsi batandukanye harimo ba ministre abashinga amateka n'abandi bakomakomeye mu nzego z'igihugu ati mu Burundi amashuri si umushinge w'iterambere kubera ko abafite impamya bushobozi za PhD doctora muri leta yiwe ataco bariko barafasha kuri we nizari zinakuye kwitwa impamya bushobozi aha ngaha muri mwebwe mwize bishuri byinshi narahejeje naraminuje mfise ijya diplome yanyu je birambabaza kwita impamya bushobozi gavuga uti ningaragaza bumenyi reka kuyita impamya bushobozi kuko ntacu ushoboye ugishoboye gikore mbone burya bwe muza kurondera ivyigwa vyinshi cyane nizi ntahe nizozo ngerageje gusesangurira ijambo ry'umukuru w'igihugu sinibaza ko yavuze ko mu Burundi indero canke education idakenewe ahubwo atangazwa n'igihushane yasanze muri abo bantu bafise ibishure byinshi nkuko abivuga wanavuga ko uko umuntu yiga ibishure byinshi ariko akomeza kubikijuju aho usanga umuntu yariza aranonosora ariko ugasanga ivyo yize nta impact bitanga nta minyanyiro canke innovation ziboneka mu bisata baba barongoye nta nyishu zitogwa ku bibazo biba bihanze bisata baba babereye abayobozi Uburundi nivyo burafise incabwengeze bifise ama diplome yo kugwego go hejuru ndetse bamwe bize no mu mahanga ariko ikibazo twokwibaza ngaha ubwo barafise ubwigenge bwo gukoresha ivyo bize mu gushira mu ngira inyishu z'ibibazo biba bihanze abarundi ikibazo gishobora kuba kitari ku bumenyi canke ku ma diplome ahubwo ikibazo ni kiraro cabomotse categerezwa guhuza ubumenyi n'ubwigenge canke umwidegemvyo wo kubishira mu bikorwa ikibazo si abadogiteri bariko bakora iki ikibazo ni systeme bakoreramwo iraha agaciro ubumenyi est-ce qu'il valorise la compétence kenshi usanga bakorera muri conformisme n'ugerageje gukoresha ubumenyi bwiwe adakurikije systeme abandi bakoreramwo ntiyoroherwa ikindi kibazo nuko decision scientifique zizi nyuma y'ama decision politique jewe ndi muhinga ariko hariho umunye politique atanga intumbero canke agashira mu ngiro ingingo z'aba scientifique izi ngorane rero ziratuma n'uhawe amabanga kenshi yinumira akemera gukorera mu murongo w'abandi maze ivyazi yanonosoye ntabikoreshe haja mwabonye ko natumye kwisakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugendana ku buryo kunguma mbatake nanje nguma nitegura iyi ni contrat ya fomi reka dutanga karorero umushikiranganje w'ikigiga ca leta Dr Arindi Kumana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 yatangaje abarundi mu kwerekana amakosa yahora kogwa ariko abari bajeje kuyakosora bakayarenza kuri uho gw'amazi bakinumira hari ibintu yavuze ko nimba dukeneye gutera imbere tudashobora kubandanya dukora ariko mu nyuma yavuze ko ari kararonka amamenase kubera ibi bintu yashikirije ibi rero biza byerekana ko baba docteur bafise ubumenyi bw'ikirenga bibagora kubukoresha mu bisata byabo bisanzuye Uburundi rero ntibufise ikibazo c'ubumenyi ahubwo hari ikibazo cyo gukoresha ubu bumenyi mu mwidegemvyo na president yabivuze ko abarundi yo bari hanze bakurira inkofero ariko bageze mu gihugu bwa bushobozi bwabo kabubura hano rero niho hari kibazo
ariko mu gihe hatazoba haraba reforme de la gouvernance amadiploma azokomeza kubibisharizo maze ubumenyi twaronse butuvunye bwategerezwa guterera mu iterambere ry'igihugu bukomeze kutubera imfagusa kwigutirisha gusa. Memoire yandikwa n'abagabo bane, memoire abagabo bane. Je navuze nti ishoka ikibonobono, urabona uri kuricira ikibonobono, abagabo bane bagakoranira ku kibonobono ngo ca hirya ngo ce hino ngo twicire ikibonobono. Memoire hajya ni mu maramara gukorana memoire muri abagabo bangahe? Jewe igihe nariko nagira memoire hariho aje kusaba ngo nta kuntu ngo twoja hamwe ngo tugire memoire. Nte uvuze ngo ishoka zibiri ku kibonobono ngo ca hirya ce hino twicira ikibonobono kwe. Ndakubwire ntinabiguhunduye swat ni uzoyikora je nanje mu finance ni woba waje kundondera kugira mu finance nawe ubo mwanditse cyanye jewe mu mwanditse wo mu finance ntimugana havuga ngo hari memoire yandikwa n'abantu babiri ntihagire uzobesha. Memoire yandikwa n'umuntu umwe, uwundi ni imperekeza. Hajye hari imperekeza azana amahera gusa. None mbwira unaniwe kwandika memoire wokora iki? Mbwira ingene wogirira note umukuru w'igihugu. Cyari umuntu yigeze kumbwira ati ndakwibira akabanga, ati bajya bose uri kurakoresha, ati niba ushaka kumenya ati nguha akaroro k'umuntu umwe gusa, ati uragirisha inama uca uvuga ngo niba ufata konterandi kandi ndaguhaye isaha uyimpaye. Incapable. Nibajya rero iyo batonze kuri mendevre kuko ntazi icakora mugafise ibishure bigera hariya, ibishuri bigera hariya. None mbwira tumeze uko Uburundi buzotera imbere gute? Hari ikintu nakunze utangiwe umugambi yuko umunwa wose uronka icyo ufungura. Narigiriye rero muri babandi bahora bitwa nyarucari kuko bajya mwicaranye kabisa utaha ufise akanyamuneza ufise na morale. Abo bitwa ko batagira amashuri bamwe bitwa abanyarucari n'abakozi barakora hamwe usigara uvuga uti ego nabonye baraguha ivyiyumviro. Je narababwiye tiga tuvuga leadership, un vrai leader. Hariho umu leader yitwa Gatabazi wo mu Kirundo. Gatabazi c'est un leader muga nta mashuri 10 afise. C'est un leader. Gatabazi arakugirira recherche agronomique. Dufise de docteur ingénieur ngaha. Numu arutipete mu mutwe ararusha docteur ingénieur agronomique. Uwo Gatabazi je ni wanyigisha. Navuga niyo bafise nk'umu docteur umwe yomera nk'uko Burundi bwotera imbere. Kandi araduha amategeko akaduha impanuro ikigira uku niwe yanyigishije ingene barimo imyungu, ingene umenya umwungu imbuto izovamwo izokwama. Aravuga ati banza uhambe umwungu, haheza amezi 3 ugasanga waraboze nta mbuto irimwo, ujya uzosaga ukomeye ni uri mwimbuto. Ati umwungu utera mu 8 imvura itasura isanga uruyuzi rwatakuranda. Akanyigisha hajya muza muravuga ngo mbe yiza amashuri yahe ngo mbe n'umurimyi ndiga je aha ngaha muri mwebwe mwiza bishuri byinshi narahejeje naraminuje mfise ijya diplome yanyu je birambabaza kuyita impamya bushobozi gavuga uti ningaragaza bumenyi reka kuyita impamya bushobozi kuko ntacu ushoboye ugishoboye gikore mbone. Burya bwe muza kurondera ivyigwa vyinshi cyane nizi ntahe nizozo
jewe nari ndembejwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yambaza ikibazo n'imiburiburi rimwe mu minsi 3 ngo mbwira ingene abasoda barara muri koridoro muri hôpital militaire yiwabo. Akama kimbaza ico kibazo gaca ndagishira umushikiranganje mbwira ingene hôpital militaire hôpital y'abasoda barara muri koridoro ari hôpital yabo. Kubera uburuhe bw'umushikiranganje nawe nyene yombera icabona yaratevye ambwira ngo sawa ngo ko ari ivyo rero ngo ngira nje gusaba umukuru w'igihugu ngo we president wa conseil d'administration nawe uheze icishura ico kibazo. No jewe nkubwiye ivyo umukuru w'igihugu yambajije nawe uvyishure. Abashikiranganje babazwa n'ibibazo barakunda kuba abashikiranganje mugahageze ikibazo baranga ikibazo. Abashikiranganje baranga ikibazo abarundi babita abakozi bakomeye cyane mugabo bashitse mu gihugu cyabo kwa heri. Burya nico cyatumye nja muri Bibiliya gusoma. Kubera iki umurundi ashitse hanze ari we wa mbere w'umukozi ari we wa mbere w'incabwenge mugashitse mu gihugu ciwe ni we wa mbere w'ikijuju. Kubera iki ni we wa mbere w'ikinebwe ni we wa mbere w'ikijuju. Aho ubaho ku buntu kubaho ku buntu naco kiri mu vyaturotse. Twararima tukarima ngashora imbegete y'ibijumbu ikagendera mvunagura ngiye ku isoko bagaca bampa amahera 5 atagura n'ikaramu rya fengo. Abakire azobigindwi jewe nagiye narabirimye ndavyikorera ndabijana niko kugemura. Abakire bari bazi ko ari kurya abatoyi. Umunsi bamwe mwahora mwita abanyarucari bacu ubwenge akavuga ati naje ndiko ndarima ngira business. Uburimye ni business naje ndashora. So munsi abakire baci bavuga la vie chère kare mwabijya ku buntu amahera yose aherera mu kabare mu nzoga. Kana ntimuvuye ngo ndababeshe vision yanyu. Vision muzaga nzoshika kuri kijya giti ryari c'est ça la vision yiwanyu mufisa biyize bose nzoshika kuri kijya giti ryari. Ça c'est pas une vision.